Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turabashikiriza ibikorwa bitandukanye vyaranguwe n'inama nshingamateka muri iyi ndwi irangiye, aho umushikiranganje w'ubutungane yari yishikiye imbere y'inama ya bose kugira ngo yishure ku bibazo vyunganirwa bijanye n'icegeranyo c'urugendo abashingamateka bahurikiye mu mugwi wamaho ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu wagize mu gihugu cose kugira ngo basuzume ibisata vy'ubutungane ingene bikora. Turagaruka kandi ku matora y'umukomiseri mushasha w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR agiye gusubirira umukomiseri Shehe Sadiki Kajandi yitavye Imana. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Muri ya ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yarakoranye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka wa 2024 kugira ikurikirane icegeranyo c'urugendo rwagizwe mu gihugu cose n'abashingamateka bo mu mugwi wamaho ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu kugira basuzume ingene ibisata bitandukanye vy'ubutungane bikora. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yari umutumire kugira ngo yishure ku bibazo vyunganirwa bijanye n'ibiri muri ico cegeranyo. Ibikuru rero abashingamateka basanze ku rubuga nuko ibitigiri vy'abafungwa ari umurengera ugereranije nabo amabohero yaragenewe kwakira, aho usanga abafunzwe bataracirirwa imanza aribo benshi harimo n'abahawe igihano c'umunyororo w'agatsindikiro, abafungwa usanga barahejeje umunyororo canke abejejwe hamwe n'abagendana ingwara zo mu mutwe ariko ntibatahe, abaganga bavura mu mabohero badakora umwanya wose, abafungwa bakwije icakane c'umunyororo baciriwe ariko ntibarekugwe vy'agateganyo, imanza nyinshi zidindira n'ibindi. Mu bibazo vyagiye birashikirizwa n'abashingamateka haragarutse cane ikijanye n'abanyororo sentare ziba zejeje ariko ugasanga ntibasohotse amabohero, bikaba biri no mu bituma ibitigiri mu mabohero biguma ari binini. Abantu baciye urubanza barezwa, habamo n'abandi baciye urubanza rwo gufunga umwaka wose bifatiye mu matora yo 2020, igihano kirahera, impapuro zirashikana ku mukuru w'ibohero, ndaza nico bita attestation de l'appel muri cour d'appel ya Ntahangwa. Abo bantu bagiye kurekurwa haheze amezi 6. Mbajije umukuru w'ibohero yambwira yuko atabasha afise bwo kurekura abo banyororo mu gihe batamuhaye uruhusha. Je nkamubaza Burundi ruhusha wewe urondera n'ubuvugi kandi hari impapuro. Procureur yatanze urupapuro attestation de l'appel yaje urubanza nyene rwaciwe ko kutujije mahira ari none abo bantu bamukora amategeko n'iki. Hariho abantu baciriwe imanza kandi bakezwa. Urumva yuko abo baraciwe imanza barezwa na apeli yabaye cyane nk'abagize bafashwe 2015 barezwa. Uno munsi twebwe abashingamateka tujejwe kuvugira abene gihugu, none abo bene gihugu bejejwe atacaki kuri bo twokora iki uno munsi? Hariho abantu bashobora kuvuga ngo umuntu yejejwe na sentare ya mbere bakaca bibaza ngo vyaheze. Siko amategeko ameze. Iyo novuga ko ari principe iri pose. Umuntu yejejwe na sentare ya mbere mumenye yuko umuntu akurikiranwa kw'icaha aburana nande, aburana n'umushikiriza manza niwe baburana. Nukuvuga we barashobora kushima ingingo mugabo mushikiriza manza umuburanyi niwe ntashima ingingo agafite ububasha bwo kunguruza. Amategeko rero hari ingingo y'amategeko ivuga yuko iyo yunguruje uwo muntu ntacare kugwa, kandi aranavuga niyo basavye bagiye muri gasambura manza naho nyene amategeko aratomoye
ariko benshi bahagarara kuri principe ati sentare yamurekuye nacataha. Si uko bimeze, ni gusoma neza amategeko twayumva kumwe, ku buryo ibyo bintu biravugwa cyane mu kibano, ku buryo bahakwa no kwitiranya yuko umenga abashikiriza amanza bajeje kugumiza abantu mu gasho. Hariho n'abantu ucuvuga ngo mubwira ngo ntanyungururizeko, ukamenga na vise ubwo burenganzira bwo kunguruza ahabwa n'amategeko. Hari abantu baza ngo vuga ngo ujye mushikiriza amanza ngo ntanyungururizeko, niwe ariko arakurikirana uwakoze icyaha, ntiyashimye ingingo yafashwe na sentare, afise uburenganzira bwose bwo kugira yunguruze, hanyuma haca hafatwa ingingo zijanye n'ico amategeko avuga. Ivyo no kubitahura rwose tukabyumva kumwe, ni naho tuvuga rumwe iyo turiko turakorera ibintu bijanye n'ubutungane. Rero nk'aba bejejwe nimba harabaye urubanza rwaheze atanumwe acunguruje, ivyo rero nk'abo makamu yavuze tuje dufashanya hakaboneka umuco, ibintu bikagenda neza. Ikibazo kijanye n'amadosiye adindira hamwe n'abafungirwa mu busho bw'amakomine bakagumayo ikiringo kirenze, mbere ukanasanga hari n'abatagira amadosiye, abafungwa ku vyaha bitasaba kurinda gufungwa, hamwe n'abafunga abantu ku mwaramo kugira ngo babakomeshe, ivyo vyose vyaragarutse. Turakunze kubona ibituma n'abantu bavugurana mu busho ari kubera bajya abantu bafatwa n'abaropeji rero mu makomisariya y'amakomine bakabafata mbere bagaca bihutiriza no kubunguriza mu makomisariya y'intara, aho bakaguma aho nyene nibwo batari bose bafise, kuko twabanza kubona ibikurikirane baje usanga umuntu atari bose yari afise, kandi ugasanga yari afunze by'ukuri ibintu bituma abera. Turashimira kuvuga yuko kugira ngo baramuke afungwa rweba yafungizwa icyaha bakomeye, ndetse na komiseri b'amakomine bakaba babizi, ariko turabona yuko biguma bigorana. Twavuga rero tubatse yuko ibyo buba mubizi. Ikindi nacyo nuko uca usanga ibyo bitigiri by'abantu bari mu busho bitazi ko yabahoye akamagezi yabo bafise. Igisabo rero nagomba gusaba n'icahe nuko by'ukuri bari yafashe yuko umuntu agafatwa ngo aje gufungwa atakibiye n'ivyo bikomeye, kuko hariya mu bene gihugu barashobora gukagiza bica bitunga umuropeji, kumbure bivanye n'ukuntu umuntu yigenza umuropeji bw'abantu turaberana, ugasanga bikoreye kugira ngo umuntu guhasha umuntu narundi yari yakiguze. Jewe rero nagomba sabe ni hongurizwa akanama bakurikirana abari mu komine, ndetse mukagira inama hagati y'aba bajejwe ubusho bwo mu makomine na ba musanteri, kugira ngo vy'ukuri baze barakomeza iyo nyabune yo kugira ngo abantu baze barahohoterwa, n'ibi ugasanga umuntu amaze y'umwaka atanambe yabitswe. Kugira ngo bagabanye abafungwa, hariho imigwi imwe usanga bariko bararekura ngaho, bavuze nk'abantu usanga bafunzwe kubera ko bari amadeni bikagora kwishura no kwishuzanya. Mugabo ngashaka kumenya ikintu kimwe, hari igihe usanga amadeni novuga ko ari ubwoko nka bubiri. Hari umuntu ideni ari amafaranga baba bahanye amaboko mu yandi, hari n'ahandi usanga dufate nk'umuntu afise ibikorwa akoresha akabishinga umuntu kugira imukorere, uyo muntu agaca yigira imbeba, vya bintu akegeranya agatwara bigaharurwa mu mafaranga, navyo ryitwa ideni. Ico gihe rero umuntu yumvise yuko uri ideni ry'uwundi atagufungwa kurimwo, abakoresha abandi nibo bahagwa, kuko wa wundi agukorera ivyawe azotora ivyawe abitware, kuko azi ko atagihano ahava aronka uretse wewe kuzohera ku nzira wishyuza. Nashaka amenye itandukanirizo baha ivyo bintu bibiri mu butungane igihe bageze guhana. Ati igituma mu bushaka bahagwira abantu benshi atabaho peje bakorera mu makomisariya ya komine
ati barafata abantu bakaca babatwara no mu makomisariya z'intara tugasanga rero abantu baramaze iminsi bari muri ubwo busho. Ivyo nka mwebwe mubaho mubivuze kuvuga ko hari aho muba mwarabibonye, ivyo biteye kubiri, aho mwabibonye hose biteye kubiri n'ivyo amategeko ategekanye. Hanyuma abashikiriza amanza bafise mu mirimo yabo kwama bagenda gukontorora amakasho yo mu gihugu. Hanyuma murumvise igorane bahura nazo, ariko tugiye gukora uko dushoboye mu buryo bukeya busanzwe buhari, habe kugwiza izo inspection z'ubusho kugira ngo abantu ntibavundire mu busho. Birababaje, ariko kandi nk'uko mwabivuze ni uguhimiriza, kuko nk'uwo muntu aba yahawe ayo mabanga yo gushobora gufunga abantu iyo bakoze amakosa, ariko akaca anezererwa n'uko abafunga mu buryo butari bwo, akabamaze igihe akabanyegeza, biba bisa neza. Rero ni ukugerageza mu buryo busanzwe buriho, hagwizwe cyane. Ngira n'Imana ko twazananye na nyakubahwa umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, we akurikiranira hafi iminsi yose abashikiriza amanza bo mu gihugu cyose, kugwiza gufata strategy kugira ngo ubusho bwame bugenderwa, kuraba abariyo ngene byifasha. Ati gisabo nuko atawofungwa atamvo iboneka, si gisabo. Ivyo biri mu mategeko, amategeko niko bivuga, ntabwo ari gisabo. Ibikorwa harenzwe amategeko ni bwabo bwo kurenga amategeko, bwo guhonyanga amategeko, bwo kutubahiriza amategeko ku bantu bajejwe kuyashira mu ngiro. Ati hokomezwa amanama, inyigisho, ati gukomeza inyabune. Ivyo nivyo bizofasha kugira ngo habe impinduka mu bantu, kandi ngira murabibona yuko muri kino gihe ari uwo muvyuro. Ubu intumbero dufise nuko atamushikiranganje ukwicara mu biro azunguruka ku ntebe, ari ukugendagenda hatangwa inyigisho, kuko ibyo aribyo byose naho bose batumvira rimwe ntihabura igisigara kandi kigafasha. Kare yibye nk'igitoki akagisubiza, wasanga imbere ari uko acaguma afunzwe, ariko yagisubije nacare ataha agende ku bikorwa by'iterambere. Nimba yibye ikinga nayisubize, amaca agenda akora ibikorwa by'iterambere, ariko kare yarasubiza akaca abandanya afunzwe. Iyo ntumbero ni kuyumva uko niyo turiko turahanahana ko ivyiyumviro n'abajejwe kurekura abantu ntibace gupfa barekura uko nyene, kuko bosanga bamwe nabo bakorerwa ivyo vyaha n'ivyo twita ko ari bito bito, nabo bagiye muri insécurité. Rero umuntu arashobora kuba yakoze icaha gitoyi, mugabo hagaca umwanya atararekurwa, hakiriko hararonderwa yuko asubiza mu buryo ivyo yononye. Nayo umunyororo w'agatsindikiro nawo nyene uri mu bituma ibitigiri vy'abanyororo biguma biri hejuru, ngugiye gukurwaho. Mwavuze yuko umunyororo w'agatsindikiro nawo uhomvya leta. Ngira nimba mwakurikiranye mu nyishu zatanzwe, kandi mukaba mwakurikiranye n'ikiganiro nyakubahwa umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yatanze, nuko uwo munyororo wovaho. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yaratanze intumbero yo kudoma kurutoke kubo babona bafungira abantu busa, nayo kubijanye nuko abantu baguma bakora ivyaha amabohero akuzura. Nyeniteka ati ibintu bijanye n'imibano y'abantu ntivyoroshe, nukugenda intambwe ku yindi. Mu bintu bijanye n'imibereho y'abantu, bijanye n'imibano hagati y'abantu ntivyoroshe, ni dynamique, évolutif, progressif. Uko ibihe bihera niko n'abantu bagenda bahinduka, niko n'imibereho y'abantu igenda ihinduka, niko n'imibano y'abantu igenda ihinduka.
aha iyo muvuze muti no amaprizo kubika kuma yuzuye arabisha babwira ati eka turabafungura mugabo ufungura igihumbi hakinjira igihumbi mugabo wewe ubona umengo nti nawagiye nivyo nanje nababwiye nti none mwe muri abashinga amateka mwokora iki uhanura abantu la moralisation nyeshwa mukuru ntasiba kwigisha la moralisation nikibuza ko abakora amakosa bananya bayakora nikibuza ariko nibaza ko batayakoze nawe twoba turi abamarayika iyo societe ntawo bakeneye no kuyibamwo abantu badakora amakosa iyo societe ntiyoba yoroshe ariko bagaca bavuga ati no mwijuru hari de l'ordre bivuga uvuze de l'ordre nuko hari hamwe abashaka kugarariza bavuga bati tonda muraba imbere hakaba hariho abandi mwijuru bashaka gutonda baraba hirya batambika ibirenge yacavuga ati no mwijuru birapanze none nkanswe hano mwisi muri prière notre père bavuga bati uko biri mwijuru ariko bimara no kwisi none dongo nuva ko mwijuru ni sawa Imana yarahapanze mugabo isi iri ari image y'ijuru aha rero ibintu bijanye no kugera imibereho kugera imibano hagati y'abantu no kugenda progressivement no kuvuga rero ko iyi nzira turimo ni nziza effort ziriko zirakogwa ni nziza kandi zirahari ariko abanyamakosa nabo ni benshi kandi navyo nyene birumvikana navyo no kuvyumva kuko uko ibihe bigenda niko no mu mutwe abantu bahinduka niko n'ibyifuzo biba vyinshi kandi bigenda bihinduka hari bihinduka nabi hari bihinduka neza ariko kugira ngo abantu bose ushobora kubashira ku murongo nuko hari amategeko ayo mategeko naho iyo avuze itegeko nukuvuga yuko hari abantu badakurikiza amategeko niyo mpamvu bashaha amategeko hari abantu bakunda ro désordre atire kugira ngo tubate bashiraho amategeko ibintu byose tubishire ku murongo hari abavuga rero bati ntitwemera ayo mategeko none bazokwamaho intumva zizokwamaho uno musi umuhane umwana wawe umuhari mugaje arasubira nkaswe murundi mwene murundi nukuvuga rero yuko ico kibazo si kibazo no musi yo cavuga ati ndatorera inyishu oya ntibikunda mugabo umwe wese hano nk'abashinga amateka duhamagariwe kugira ngo natwe turondere inyishu ku kijanye naho nuko umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ivy'amategeko yitugwa na benshi umushikiranganje Domine Banyankimbona yamenyesheje ko ububasha afise butaza buhindura ingingo ziba zafashwe n'amasentare mu rukurikirane rw'ibikorwa biriko birarangurwa n'inama nshingamateka muri iri sasa risanzwe ryandamukiza uyu mwaka w'2024 inama nshingamateka yarakoranye ku igenekerezo rya 3 ruheshi kugira ngo itore umukomiseri mushasha w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR asubirira nyakwigendera komiseri Shehe Sadiki Kajandi yitavye Imana. Abatanze amadosiye yabo kugira bitoze muri ico kibanza bakaba ari 5. Umugwi wari washinzwe ugizwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira wige dosiye zabo bakandida umaze kwiga dosiye zabo no kubaza mu kibano naho bakorera ibijanye n'ingene bazwi mu kibano 2 baciye bavamwo hasigara 3. Abo nabo ni El Haji Haruna Nkunduwiga, ambassadeur ingénieur Selemani Mosi na Dr Pierre Claver Kazihise. Bakaba baciye bashikanwa imbere y'inama nshingamateka barashikiriza akarusho bozanira umugwi hamwe botogwa. Mfise rero noterera bivanye n'uburambe mfise mu kazi nkora abantu twakoranye batandukanye kuko kurera abana n'ibintu bitoroshe twazi ibyo twaciyemo hanyuma nkaba ndi mu bantu bakunda ukuri nkunda ukuri
ikintu cyitwa akarenganyo aho kozana na hose. Byumvikane rero ko mu nterano iwanje nshaka kuko kuri kuboneka abantu tukabona kahise ku Burundi cyo kimwe kuko muri iki gihe ubaje umuhutu akakubwira uko, waje umututsi akakubwira uko, abatwa sinzi ko baza bakavuga uruhande rw'abatutsi rw'abatutsi uko abo turakunda kubibagira nabo kandi ari abantu turi kumwe mu Burundi. Rero nkavuga nti cyambere ko cyo nuko ndi umurundi afise icyiyumviro gikuru cy'uko abarundi n'uburundi vyoronka amahoro arama. Ijya vole yuko tworekuriranira tukumvikana tugakorera hamwe yuko nzobishobora kandi ndabyishinze n'igihe jewe nari buramatari narabishoboye n'ubu nibaza yuko Imana izonje imbere ndabishikeko. Haciye hakurikira ikiringo cyo gutora aho abashinga amateka batoye mu ibanga. Mosi Ambassadeur Engineer Selemani Mosi, Ambassadeur Engineer Selemani Mosi, Haji Haruna Nkunduwiga. Ambassadeur Selemani Mosi niwe yatwaye ikibanza ca mbere ku majwi 72 n'uduce 2 kwijana. Haji Haruna Nkunduwiga aba uwa kabiri ku majwi 26 n'ibice 5 kwijana. Nayo Dr Pierre Claver Kazihise ntajwi yashoboye kuronka. Gutyo Ambassadeur Selemani Mosi abatahukanye ico kibanza c'umukomiseri mushasha w'umugwi CVR. Mu gihe mu Burundi Imana twayishize imbere, indongozi zirabandanya zisengera igihugu. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 ruheshi uyu mwaka w'2024, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mw'ishengero ry'Urutare i Bujumbura. Inyigisho zatanzwe uwo munsi zashimikiye ku majambo y'Imana yavuye muri Yesaya 9 hamwe no mu vyakozwe n'intumwa 3, nayo ijambo ry'urufatiro rikaba ryavuga riti ibihe vy'impemburo. Umwungere Desiderata Uwimfura yatanze inyigisho akaba yari yaje ava mu ishengero Bomberger y'Ingozi, yasiguye ko Yesu Kristo yaje ku isi kugira ahembura abantu. Ati aho ashitse ahindura vyose. Kugira rero ngo umuntu abe neza muri ubwo buzima bw'impemburo, birasaba kugendera amajambo y'Imana no kwihana, umuntu agaheba igicumuro agakora ineza. Ibintu rero bitanu bifasha umukristo kuba koko mu bihe vy'impemburo nibi bikurikira: gucudika n'Imana, kuzuza n'abagenzi biwe, kugira icuma ari abandi, guhinduka no gutangaza ubutumwa bwiza. Mu mpanuro yashikirije abaraho, Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yishimikije iryo jambo ry'umunsi, yamenyesheje ko ibihe vy'impemburo bitujana ku kugororokanya kuri aho Yesu Kristo yaje ku isi kugira aduhembure vy'ukuri. Ati umukristo wese ahamagarirwa kujanisha mu buzima bwiwe bwa misi yose ugusenga no gutangarira ibitangaza Imana imaze kumukorera. Izingisho z'impemburo zitujane kwihinduka nyakuri, zitujane kugororokera Imana nyakuri. Iyo turiko turasenga tuvuga tuti ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka, kuko ucuheranuka ca kintu na ca kintu hari twebwe. Nagira mvuge nti buriya mu abantu ba mbere nibaza bategerezwa
kuba abakristo ba mbere bari abakenyezi, kuko abakenyezi muhura na byinshi, kuko karya kababaro wagize kateza kukwereka kakwibutsa iminsi yose ko Imana ari nkuru. Kuko burya nta bushobozi wewe uba ufise, ni ukuri Imana yonyine niba ikwifitiye mu ntoki. Ibintu tubona twaciyemo nibyo byategerezwa kutubera inkingi y'insiguro kugira ngo ibintu byagushikiye umwe yiravye akaraba ibintu byamushikiye, harahavuga ati Mana itahaba kari kabaye guye n'uburo na butatu cyangwa na bune na butanu, uti aha Mana warakoze igitangaza, aha Mana warakoze igitangaza, apana kubivuga gusa warabibayemo. Noneho ukiyumvira bijya bintu byabaye, uti iyo bigenda kurya byari kugenda gute, iyo biciye hirya gatoyi byari kugenda gute. Uti Mana ati ko nawe urankingiye ukanyibuka, uti nzogusenga nzokugira umuco, nzokugira inkingi yanje, nzokugira n'iherezo ryanje. Inkino ziranonora imitsi zikongera zigatsimbataza imigenderanire n'umubano mwiza mu gushira hamwe abantu. Muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 31 Rusama, umugwi w'abakenyezi w'urukino rwa netball intwari wo mu nama nshingamateka waratanye mu mitwe n'umugwi abanonotsi wo mwishira hamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la fonction publique mu rukino rwo gukurakuranamwo mu guhiganirwa igikombe cyo muri uyu mwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Urwo rukino rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'urukino rwa netball ry'i Bujumbura, rukaba rwabereye ku kibuga cyo kwishure nderabigisha NS. Umugwi intwari w'inama nshingamateka ukaba ari wo watahukanye intsinzi ku manota 39, nayo umugwi abanonotsi wa Mutuelle de la fonction publique uronka amanota 37. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.